ibiganiro by'ubuhuza hagati y'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, radiyo Ijwi ry'Amerika yamenye ko ntacyo byagezeho gifatika. Eric Bagiruwubusa afite inkuru irambuye. Ubu buhuza hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abaturage bo muri Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bwari bumaze amezi asaga 5. Ijwi ry'Amerika ryamenye amakuru avuga ko busa naho ntacyo bwagezeho. Mu miryango 28 yemeye kwinjira mu buhuza, imiryango 4 gusa niyo byarangiye yemeye amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Imvano y'ubu buhuza yari kwanga ko impande zombi zisiragira mu nkiko, nk'uko wakunze kubitangaza mu bihe bitandukanye. Umujyi wa Kigali uvuga ko hari umushinga wo kwimura abaturage b'Inyarutarama bakimukira mu Busanza kubw'ibikorwa by'inyungu rusange bagatuzwa mu nzu zubatswe n'umushoramari uvuga ko banatuye mu manegeka. Gusa bamwe muri bo ntibabikozwa bagasaba ingurane mu mafaranga. Nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye bari baburimo bakavuga ko ibyo bari bitezemo byabaye ikinyuranyo. Bwana Jean de Dieu Shika, umwe mu bafite imitungo minini bagomba kwimuka, nawe yari mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa Kigali, avuga ko byamubereye amayobera. Twumvaga yuko mu by'ukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje, bakatubwira nabo ibibaraje inshinga. Ariko mu by'ukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza ntabwo rwigeze ruva ku izima ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange. Sishikama gusa uvuga ko ubu buhuza butagenze uko bwari bwitezwe. Madamu Gloriose Ntakirutimana ari kumwe na Berekari Kabera, nabo barebwa no kwimuka. Umuhuza njye nakubwira ko yabogamye. Nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo nidufate inzu, nidufatiza akakwinginga ngo ufate inzu. Iyo nzu ntabwo nzajyamo, ntacyo nzayiriramo, kandi ntabwo no kujya mu nzu ari agahato, ntabwo bampatira inzu ko ntabwo nanayubatse. Ibyanjye nubatse barabipfobeje. Njyewe uko mbona umuhuza yabaye ku ruhande rwa leta, cyane cyane kuko umuhuza n'ubundi yaraturutse muri leta, yarananijwe bihagije, yagendeye ku itegeko yahawe. Shikama yemeza ko yinjira mu buhuza ntako atagize ngo agire ibyo yigomwa, ariko akananizwa. Kuri ubu mutungo warawubarira amafaranga arenga miliyoni 90. Akavuga ko akurikije iby'amategeko ateganya nta kabuza atazabura gutsinda umujyi wa Kigali mu rubanza n'ubusanzwe yaburanaga mbere y'ubuhuza. Icyizere cyo gutsinda ni 100%, nta nubwo ni hana 99, kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo niba ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengeje iminsi 120 ataratanga indishyi ikwiye, icyo gihe umushinga uba wataye agaciro. None nk'umucamanza azavuga ngo wari ugifite agaciro muri iyo minsi 120 none ibaye iminsi 5. Nakubwira ko leta iri kwigiza nkana. Ndabizi neza ko nabo bazi ko batazatsinda uru rubanza, ariko politike ni ikintu kinini, wasanga bafite n'uburyo bazabikemura. Bashobora no kubikemura tuzajya no kuburana ejo. Abo ubuhuza bwabereye impfabusa byumvikana nta shidi ko batsimbaraye bikomeye ku mitungo yabo. Njye mfite umutungo wanjye, hari abawushaka, hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane. Ibyo kumbwira rero ngo mfite cyizere kiko nzabona ibyo mparanira, ntabwo ari bo bafite icyo nshaka, njye mfite icyo bashaka. Niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubahe. Izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato. Radiyo Ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Didas Nshimiyimana wari umuhuza muri iki kibazo hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Nyarutarama, atubwira ko atari ku rwego rwo kugira icyo abivugaho mu itangazamakuru. Gusa n'umuvugizi w'inkiko Bwana Harrison Mutabazi twamushatse kuva ku itariki 8 z'uku kwezi ntacyo aradusubiza. Twari tugamije kumenya icyabaye intandaro y'ubwumvikane buke ku bahuzwa. Ijwi ry'Amerika kandi hagiye gushira icyumweru ishaka umujyi wa Kigali, ariko abawutegeka banze kugira icyo batangaza kuri iyi ngingo. Ni mu gihe mu butumwa bugufi twandikiye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean Marie Vianney Gatabazi yadusubije ko umujyi wa Kigali ari wo kugira icyo gusubiza kuri iki kibazo. Hagati aho uruhande rurega rwo ntirubura kwitegura umunsi ku wundi. Innocent ho ku bwayo ni umunyamategeko wunganira abagera kuri 70 muri iki kibazo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko isi yose igihanze amaso cyane ku ngingo y'iyubahirizwa ry'amategeko ku gihugu kigendera ku mategeko. Ku ruhande rwacu nk'umunyamategeko twumva ihame ryo kubahiriza amategeko ryari rikwiye kubahirizwa na bose na leta irimo, cyane yuko ingingo ya 49 y'itegeko nshinga iteganya yuko abantu bose na leta nayo ubwayo ifite inshingano yo kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko. Ikizava muri izi manza, isi yose usibye n'abanyarwanda, isi yose igiteza amaso. Iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu, twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko. Icya kabiri, amahanga aratwose.
Mu kiganiro n'umwe mu bamaze kwimuka ni umugabo wemeza ko afite abana 5 n'umugore bamuhaye inzu y'icyumba kimwe mu Busanza, avuga ko nubwo hari ikibazo cy'ubwisanzure muri iyo nzu nto hatandukanye na Nyarutarama bari batuye. Bitandukanye cyane n'iyarira aho ngaho. Ikindi cya kabiri, haba mu bijyanye n'inyubako, haba mu bijyanye n'ukuntu kaba gateye, haba mu bijyanye n'inzira, ndetse urebye nk'ibikorwa remezo hafi ya byose birahari ku buryo bworoshye. Iki kibazo cyo kwimura abaturage Nyarutarama cyatangiye kuva mu 2017. Itegeko rigena kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko igena agaciro rimara amezi 4. Iyo uwimura atubahirije amasezerano hakorwa igena agaciro bundi bushya, cyangwa uwimura yabyemera akishyura 5% by'umutungo w'uwimurwa. Kugeza ubu iki kibazo kirareba abasaga 400, abandi basaga 300 bamaze kwimuka. Amakuru duhabwa n'abitabiriye ubuhuza aratubwira ko ku itariki ya mbere z'uku kwezi ari bw'umuhuza Bwana Didas Nshimiyimana yatanze raporo y'ibyavuye mu buhuza. Ubusanzwe amategeko ateganya ko iyo ubuhuza bunaniranye ababuranyi bombi bahitamo kugana inkiko. Kimwe mu byo baregera harimo gusaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo. Urubanza ruzaburanishwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho umunyapolitiki wigeze kuyobora ishyaka CNDD-FDD Jeremy Ngendakumana aherutse gutahuka mu gihugu nyuma y'imyaka 6 yaramaze mu buhungiro mu Bubiligi. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije arasobanura impamvu y'icyemezo cye. Ingingo yo gutahuka mu Burundi hakiri imyaka 6 turi hanze, nuko twasanze umuntu ari hanze adashobora gufasha neza ngo aterere agira icyo amarira igihugu cyamwibarutse. Twakireho tufata ingingo yo gutahuka kugira ngo natwe turabe icyo twofasha, dufashanye n'abandi Barundi kubaka igihugu cyatwibarutse. Muri iki gihe maze amezi 2 n'igice, ibintu byifashe gute cyane cyane kuri mwebwe mutaheruka mu gihugu? Kuri twebwe tutaheruka mu gihugu aho dutahiye nta cyatugoye, ibintu byifashe neza, noneho ntibiteba kumenyera umuntu yatashe iwabo. Mwavuze ko mutahutse gufasha, murashaka kutubwira imigambi yanyu ya vuba yo muri kazoza ka vuba, eka n'imigambi ya kazoza ka kure? Nk'umunyagihugu asanzwe tuzofasha ibyo dushoboye kubaka igihugu rero no guterera ibyiyumviro, no gukora ibikorwa byose umuntu ashobora gukora kugira ngo arabe ko yofasha guteza imbere igihugu. Guterera ivyumviro bizoca mu mugambwe, muri ko muvuga ko muzosubira mu mugambwe mwahoramwo CNDD-FDD? Oya, icyo ni ikindi kibazo kuko jewe sinkiri mu mugambwe CNDD-FDD. Mugabo mu kubaka igihugu nticyubakwa n'abari mu mugambwe gusa, abantu bose wese mu byo ashoboye arashobora guterera akubaka kugira ngo twese tubone yuko igihugu ari icy'iwacu kandi ko tukibabaye twese dushaka kucyubaka. Iyo ntererano muzoyicisha hehe? Ivyo vyiyumviro muzobitangira? Gutanga ivyiyumviro bica mu nzira nyinshi, no mu binyamakuru nk'ibi by'iwanyu, ku maradiyo, mu bimenyeshamakuru, umuntu ashobora gutanga ivyiyumviro cyane, ariko arayaga n'abandi agatanga icyiyumviro, hanyuma abandi bagaheza bakagikorerako. Muri iki gihe hariho abanyapolitike badafise imitahe bakurikirana bakiri hanze y'igihugu, eka n'abandi nyene bashobora kuba bari mu byo bita societe civile. Abo bantu bakaba bavuga ko umutekano wabo udakwiye mu gihe botahuka. Ibintu vyifashe gute? Ikintu mwobwira nk'abakiri hanze ni nk'iki? Burya ikibazo cy'umutekano kiba mu mutima w'umuntu umwe wese. Nuko mwabikurikiranye, naho hari intambara mu 1993 gushika igahagarara, hamwe amasasu yica, amabomba agakoroka, hariho abahunze, ariko hariho n'abagumye ngaho mu gihugu batigeze bahunga. Urumva rero ikibazo cy'umutekano ubwa mbere na mbere kiba mu mutima w'umuntu, hanyuma rero inzego z'igihugu zigaheza zigahumuriza, zigakora ibikenewe kugira ngo umutekano w'abantu uboneke. Ariko icya mbere na mbere nk'uko nabivuze, umutekano ubanza kuba mu mutima w'umuntu uwo ari we wese. Muri iki gihe hariho amashirahamwe abandanya kuvuga ko mu Burundi kazira muntu kifashe nabi, abantu babandanya kunyuruzwa. Mu mezi 2 mumaze mu Burundi, ivyo bibazo vyifashe gute? Sinovuga yuko hari icyo ndabivuga ko cyane, kuko sindakwira mu gihugu cyose ngo umenye ngo hose ariko ibi n'ibi, ariko jewe aho nshitsa
aho maze gushika ivyo bibazo ntabyo ndumva. Honorable Jeremy Ngendakumana. Rwanda, umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan yaraye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Yafunzwe nyuma y'icyemezo cy'urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bine birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano, rumukatira igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 y'u Rwanda. Umunyamategeko w'umwunganira yatangaje ko azajuririra icyo cyemezo. Kigali, Eric Bagirubusa. Eric, ubu ngubu tuvugana urugo rwanjye inzego z'umutekano za rwose nyuma y'iminota nk'itatu ishize umucamanza afashe icyemezo, polisi ribe urugo abantu rwose abantu turi kumwe bose baba boshye, nagira ngo umuntu abarize rwose basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kuko niteguraga kujya kuba nafungwa, nari byiteguye. Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza, umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakunze kwita Cyuma Hassan yabwiraga ijwi rya Amerika ko yarasumbirijwe n'inzego z'umutekano. Ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. Ni urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uregwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi, itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fidel Kuradusenge bareganwa bari bagizwe abere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru narwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakoze amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagombye kuba yaragannye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga, kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri interinete wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo, ahubwo ko we yabise abanyamakuru. Yavuze kandi ko ubw'abanyerondo bo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa 4 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse babangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha bine: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano, n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize impurirane mbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru. Urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri Komeza Usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi, umunyamakuru Niyonsenga yabwiye ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza. Mu by'ukuri iki cyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragarira buri wese, kuko ntabwo wenda nageze mu rukiko ariko bambwiye ko bampamije ibyaha bine kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha 3. Kwibaza impamvu rero babigize bine, ubwo ibyo bindi sinzi aho byavuye mu by'ukuri, kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye ku bimenyetso twatanze. Ubwo umunyamakuru Niyonsenga we arasangana amagingo y'ibyemezo biri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangazamakuru. No kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze. Umucamanza wa mbere yari yabyemeje ko nta cyaha nakoze, ahubwo byari byakozwe mu mugambi wo kuncecekesha, ubwo idakomeza gukora inkuru dukora tuvuga zikakaye, ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi. Bari bazi ko nzacika intege, babona sincitse intege, bari mu buryo kuncecekesha, babonye ntacecetse rero nk'uko babishakaga,
bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kunje gishyirwe mu bikorwa. Ndaba nsize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi wari usigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda. No ku munyamakuru bimazemo igihe Bwana John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru iremenews.net na Pax TV, akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kubuza n'abandi kumva ko babasha gukora, kuvugira rubanda, kuvuga ibitagenda. Ibyo byahindutse icyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira, ntabwo icyemezo cy'urukiko kiba kibaye kigenze gitya. Niyo afungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want, itangazamakuru twifuza, rya rindi rishima risiga risigiriza, n'ubu bujure ntibuba bwarabayeho. Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho. Gusa yemera Ijwi ry'Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa 2020, ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru 4 bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru 3 ba Iwacu TV bamaze imyaka 3 bataraburana, ndetse na Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV uherutse gufungwa. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri Tanzania kuri uyu wa gatatu abagizi ba nabi biciye umwenegihugu mu nkambi y'Abarundi ya Nduta banamwibye amashiringi 50,000. Inkuru irambuye James Joven muri Tanzania. Ivyo vyemezwa n'umurongozi mukuru w'ikomine Kibondo Colonel Agre Magwaza mu nama y'impunzi n'abaturanyi bazo mu nkambi ya Nduta yabereye ku mupaka hagati y'inkambi n'umutumba w'abaturanyi witwa ku Muhasha muri komine Kibondo kuri uyu wa kane, aho yariko avuga ku bijyanye n'iryo sanganya. Colonel Magwaza yavuze ko iryo sanganya ryabaye ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu ishyamba riri mu birometero hafi 2 kugira winjire mu nkambi ya Nduta. Yongeye avuga ko abo bagizi ba nabi 2 bahenze uwo mumotari w'umutanzania abatware mu nkambi ya Nduta baciriye mu nzira zitazwi, hama baca baramwica bongera baramuturira. Nyuma yaho baciye banyaga imoto yiwe, ababibonye n'abarimyi ariko ntibashoboye gutabara batinya inkoho abo bagizi ba nabi bari bitwaje. Alikodishwa kwamba awapeleke wateja wake wapi? Nduta. Wakaja wakamkaba hapo njiani, wakamuua na wakamchoma moto. N'abantu 2 bamuhaye amafaranga 50,000 kugira abatware mu nkambi ya Nduta. Batarashika neza mu nkambi baca baramwica bongera baramuturira kugira ntamenyekane. Ibijyanye no gucungira umutekano ni igikorwa kiraba twese, impunzi hamwe n'abaturanyi. Ubw'ivyo musabwa gukorera hamwe no gutanga raporo ku gipolisi mubonye icyo cyose kijyanye n'ubusuma, cibure ubugizi bwa nabi. Mu makuru dukura ku gipolisi, benshi b'abagizi ba nabi n'abantu binjira mu gihugu cya Tanzania bavuye mu bihugu bituranyi bakoresheje inzira zitazwi, hama bagakora ubugizi bwa nabi. Abo bantu kenshi bafashanya n'impunzi hamwe n'abaturanyi bazo muri ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko. Ndabasabye dufashanye kugira ducungere umutekano wacu. Mu makuru yahawe n'abamotari bagenzi bo wishwe, Bwana Magwaza yavuze ko abo bagizi ba nabi bamusanze aho akorera muri komine Kibondo bamuhendesha amashiringi 50,000. Igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza mu nkambi no mu baturanyi. Bwana Magwaza yavuze ko abantu 2 bamaze gufatwa, umwe n'umurundi yaje ava mu Burundi, uwundi n'uwo mu nkambi ya Nduta, bafatiwe ku mupaka wa Mabamba aho basanganywe iyo moto bariko barayijana mu Burundi kuyigurisha. Bakunze kwiba imoto nshasha, iyo bazivye baja kuziguza mu bihugu bituranyi, hari ubwo baguza imoto yose cibure bakayitatura bakagurisha kimwe kimwe. Igipolisi carashoboye gufata abantu 2, umwe yari umurundi wo mu nkambi, uyundi yaje ava mu Burundi. Bafashwe bariko barajana iyo moto mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka wa Mabamba.
ku bw'ivyo dukomeje gukora amatohoza mu nkambi n'inyuma y'inkambi kugira tugabanye ubwo bubisha. Ukiona kwamba kuna mtu anaishi na hana kazi ya kufanya, basi angalia, weka kiulizo, alafu fuatilia kwamba anafanya nini. Nta mwaka urenga hatabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine ya Kibondo no mu nkambi. Mu kiringo c'amezi 3 ashize, hafi y'abamotari 5 baramaze kwicwa bazira imoto zabo. Kenshi usanga harimwo abarundi bava mu Burundi, impunzi hamwe n'abatanzaniya bafashanya. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye Ijwi ry'Amerika zemeza yuko ubugizi bwa nabi ari kimwe mu bibazo bitarigera bikemuka n'umunsi wa rimwe, bigateza umutekano muke mu nkambi iminsi yose. Wapi umutekano wapi na ukwiye kabisa, umeze nabi. Umutekano ni kubera abantu baratanguye kwishwa mu makambi, nico gituma rero tuko turabona umutekano ukwiye neza, kuko bajya bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka. Ico rero tuko tudifuza yuko bene bariko barahunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki. Ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza. Hakuru je nk'ico nosaba ku mashirahamwe afashe impunzi nuko botugarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa, dusubizwe ku murongo, agateka kacu kagaruke, kuko biboneka ko twahunze nta gateka dufise. Izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye, kuko hari abandi benshi banyuruzwa, abandi bakaburirwa irengero bahogwa ubusa. Iyo hakozwe amatohoza nka mwenayo, benshi barakunze gufatwa kandi ataco bagirizwa, bigatuma umutekano muke. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Frederic de Klerk wabaye perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo yitabye Imana kuri wa gatatu azize indwara ya kanseri. Yari afite imyaka 85, azwi cyane kubera ubutwari yagize bwo kurandura politiki y'ivanguraamoko ya apartheid, gufungura Nelson Mandela no kwemera amashyaka ya politiki arimo ANC yari yaraciwe. Mugenzi wacu Fidel Nyungabo yavuganye na Jean Patrick Ngendakumana, umurundi wikorera ku giti cye kandi umaze imyaka 20 yatuye muri Afrika y'Epfo, aba mu mujyi wa Johannesburg. Ngendakumana aravuga uko yakiriye urupfu rwa President de Klerk. Uko tubona abantu bavyakiriye, abantu benshi basa nk'uko naho yapfuye benshi ntibababajwe n'urupfu rwiwe, kubera mu minsi ya nyuma iheze yasa nk'uko umengo ntiyerekana mbe nocita gute ico bita romor n'intwaro yatwara, intwaro ya apartheid, yakajyanisha imiryango ya apartheid yatwara. Mugabo yaragize uruhara runini muri demokrasi yo muri Afrika y'Epfo, aho yemera ko intwaro ya apartheid irangira, hama hakaba amatora, hari ANC ugaca usinda ugatwara igihugu cya Afrika y'Epfo kuva muri 1994. Yararonse agashimwe ka Nobel, kitiriwe Nobel mu 1993 ari kumwe na Nelson Mandela. Kubwanya ako gashimwe yaragakwiye nk'uko muvuze ko yagize uruhara, naho mu nyuma kumbure hari ababona ko yisubije inyuma gatoya akagomba kuvugira iyo ntwaro ya apartheid. Agashimwe yaronse ka Nobel bari kumwe na Nelson Mandela ico gihe, niyumvira ko muri ujya mwanya vyari bibereye, yego vyari bibereye ko nticari igikorwa coroshe cyane kwemera ko abirabure batwara iki gihugu. Niyumvira ko muri ujya mwanya wiwe yarabikwiye, ko yarakoze ibishoboka. Yego ni legacy umuntu atomukurako, ko benshi vyari vyarabananiye canke nta volonté bari bafise yo kubikora. Ariko rero mu nyuma inyifato yiwe ntiyabereye abantu benshi cyane, ko sinzi n'amareaction ariko araba ku ma social media. Urabona ko abantu benshi bavuga bati no, ikitubabaje nuko apfuye atigeze asaba ikigongwe, byerekane ko intwaro yatwaye yamereye nabi cyane abirabure bimwe bitabaho. Yafise niyo fondation Frederic de Klerk Foundation. Yakora ibiki iyo fondation? Hari ikintu yafashije kiboneka muri Afrika y'Epfo kubijanye no guhuza imigwi yose n'ubwoko bwose bwiza ico gihugu? Kuvugisha ukuri, ibya fondation abantu benshi ntibazi n'ikikora ngaha, ko ntiboneka cyane kwiri active. Mugabo niyumvira peut-être nkaho yaba mu za Cape Town niyo yoba yakora cyane, hama abantu benshi nta kintu kinini bayizi ko peut-être aho yaba
Cape Town niho yoba yari très actif cyane. Mugabo mu minsi yaheze iyo association ntiyaboneka igira ijwi biriko biraba muri kino gihugu, itange nka conseil, itange impanuro uko ibintu vyogenda. Hama abantu benshi bishizemo ko ari fondation iri raciste, iraba interest z'abazungu gusa, itaraba interest z'abanyagihugu bose bo muri kino gihugu, ushizemo cyane cyane abirabure, abahinde hamwe n'abakaladi. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Mali yatsinze y'u Rwanda ibitego 3-0 mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi kizakenerwa mu gihugu cya Qatar umwaka utaha. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye uwo mukino. Muri urwo rukino rwa gatanu mu matsinda rwabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umugwi w'u Rwanda Amavubi watanguye neza werekana ko ushaka intsinzi na rijya mu nkino 4 zimaze kuba utaratsinda na rumwe. Ariko ku munota w'8 inyuma yaho Jihad Bizimana aronke ikarata itukura, urukino rwaciye ruhinduka. Abakinyi ba Mali baciye boroherwa barondera inzira yo kumeneramwo. Mbere ku munota wa 19 Mali kiraronka igitsindo ca mbere catsinzwe na Musa Jenepo. Inyuma y'umunota umwe gusa Mali yararonse ikindi gitsindo gitsinzwe na Ibrahima Kone. Abakinyi ba Vincent Mashami babandanije bagerageza kwinanata kugira barabe ko boronka igitsindo biranka. Iyo migwi yagiye kuruhuka ari ibitsindo 2 vya Mali ku busa bw'u Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'urukino Mali yabandanije isumvya umugwi w'Amavubi wa kino udakwiye, aho byari bigoye cyane ko abakinyi b'u Rwanda basatira igori rya Mali. Abakinyi b'u Rwanda kubera uburuhe bwo gukina badakwiye vyabaviriye mu gutsindwa igitsindo kigira 3 ku munota 88 gitsinzwe na Kulibali. Urwo rukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Mali ibitsindo 3 ku busa bw'u Rwanda. Kubera iyo ntsinzi Mali yaciye ironka uburenganzira bwo kuzobandanya amahiganwa ku ntambwe ya nyuma izohuza ibihugu 10 vya Afrika bizovamwo 5 bizoserukira Afrika i-Qatar mu gikombe c'isi. Umumenyereza Vincent Mashami aremeza ko ikarata itukura baronse yahinduye urukino bibavira mu gutsindwa. Ntabwo rero byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali. Byatugoye gusubira mu mukino ku ikipe rero nk'iyi ngiyi ifite abakinnyi beza bazi icyo gukora imbere zamu, bazi gukosora amakosa abantu bakora, ngira ngo badukosoye koko. Mu by'ukuri ntabwo ari match yoroshye, kandi turi mu rugo twagomba kugira ibyo twitwaramo birenze ibyo twitwaye. Muri make navuga ko turababaye, ariko tugomba kwigira ku makosa yacu. Nta rundi rukino ruzosubira kubera kuri stade ya Kigali imbere yuko ico kibuga gisubirwamwo, kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi risanga kidakwije ibisabwa kugira cakira inkino mpuzamakungu. Twabamenyesha ko na stade Amahoro itarikuriye kwakira inkino mpuzamakungu. Bisigura ko umugwi wa APR urukino uzokina na Berkane yo muri Maroc mu nkino zihuza imigwi ya Afrika yatwaye ibikombe iwabo, uwo mugwi w'igisirikare cy'u Rwanda uzakirira hanze y'u Rwanda. Mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda u Rwanda ruzokina na Kenya i Nairobi, Mali nayo izokwakira Uganda i Agadir muri Maroc. Kugeza kuri urwo rukino rwa gatanu Mali niyo ya mbere n'amanota 13, Uganda iya kabiri n'amanota 9, Kenya niya gatatu ikaba ifise amanota 3, u Rwanda rukaza mu kibanza ca nyuma n'inota 1. Muri izi nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi, imigwi yo muri kano karere yifashe nabi cyane. Kiretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifise amahirwe yo kuja ku ntambwe ikurikira, naho nyene itsinze urukino rwa nyuma ruzoyihuza na Benin, ibindi bihugu vyo muri kano karere nta mahirwe na makeya yo kubandanya bifise.